Imana ishimwe ndongeye kubaha kaze hano mu kiganiro ukwizera gukiza dukurikirana hano kuri BBF TV, ikiganiro dukunda gukurikirana misi yose kuwa gatatu, kandi turashimiye bose bagikurikirana bakacumviriza. Imana ibahezagire. Twongeye kandi no munsi kuba dufise no munsi ijambo ry'umutwe rivuga nyene kw'iki kiganiro ukwizera gukiza. Rero turashaka kunyarutsa dusoma mu ijambo ry'Imana, dusanga hano mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 11 umurongo wa mbere. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Muri make ukwizera nta muntu n'umwe Imana itahaye ukwizera. Umuntu wese kuva avuka Imana yamuhaye urugezo kanaka rwo kwizera. Ariko ngaha muri iki kiganiro tuvuga ukwizera gukiza. Iyo tuvuze ukwizera gukiza nuko hari ukwizera kudakiza. Ngaha bagerageje gusigura muri Bibiliya bavuga ngo ukwizera no kumenya gose udakekeranya ivyizigirwa ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa uko kwizera niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Usomye kandi mu Baroma igice c'umurongo wa 17 bavuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Bashaka kuvuga yuko ukwizera ivyo umuntu yizeye nibijya nyene wumva buri gihe, bijya bakubwira, bigenda urumva hirya no hino amatwi akuzanira, nibyo usanga umuntu yubakiye ko yavyizeye ari byo agendera. Rero bimwe bimwe tugenda twumva hirya no hino biduca mu matwi, ntivuga ngo naho tuvyizera ntabwo byose bituzanira agakiza, ntabwo byose bishaka kutuzanira urukiza, kuko hari ivyo ushobora kubwirwa bigatuma ubuzima bwawe bwononekara, hari ivyo ushobora kubwirwa ugatuma ubuzima bwawe bugwa mu ngorane bivanye n'ivyo wumvise n'ivyo bakubariye. Rero hano rero nakuzaniye ukwizera gukiza kuva mu ijambo ry'Imana, kuva mu vy'Imana ivuga, kuko mu bintu byose dushobora kwizera hano kuri nosi, guhera ku byo twumva ku bantu canke iki, tubona yuko ushobora kwizerwa ari Imana yo mwijuru yonyene, kuko Imana yo nitabesha, Imana niyo itameze nk'umwana w'umuntu ngihindagurike. Nico gituma rero ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ukwizera kuva ku kumva, naho nyene bakaca bapresiza, naho nyene kumva ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo, ijambo ryo muri Bibiliya, ijambo ryose rivuye ku Mana. Iryo niryo bitubwira kari ryo dukwiye kwizera, kari ryo dukwiye gushira ku mutima, kubakirako mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero no kuvuga ngo ukwizera rero nukumenya gose udakekeranya. Ibyo wumvise biba byagiye mu mutwe hama bikamanuka mu mutima. Bimaze kumanuka mu mutima haca havuka ico bita conviction mu Gifaransa, haca havuka ikintu cyo kuvyizera, ukabishira mu mutima ukavyizera. Umaze kuvyizera, bimaze kuja mu mutima bihinduka ubuzima bwawe, hamare akaba ari vyo ubuzima bwawe bugendera. Ariko rero bitubwiye yuko nukumenya gose ivyizigirwa. Ivyo vyizigirwa nivyo byose Imana itubwira, nivyo byose dukura mu ijambo ry'Imana, kuko nivyo byo kwizera, nivyo byo kwizigira. Nayo ivyo woba wakuye handi hose si byo kwizigira, si vyizigirwa, kuko ivy'Imana byonyene nivyo byonyene twizigira yuko ari byo bizima, ari byo byonyene tudashobora usanga twarihenze, kuko ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana niryo kwizerwa. Amavuga ngo ibitaboneka niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Ibintu byinshi muri nosi bimwe bimwe hariho ivyo dukenera muga ntitubibone, muga Bibiliya ikaba ibidusigurira nk'akarorero umuntu ashaka kuba agwaye
ijambo ry'Imana rikatubwira yuko kubw'imishishago ya Kristo twakiza ingwara. Mugo uyu mwanya wowe ubona ufise ingwara, rero ukwizera no gufata kujya gukira kutaboneka n'amaso, kujya tutari kurabona. Ukwizera kukwereka yuko ari ivy'ukuri wakize, kuko uko kwizera kuba kwarukuye uko kuri mu ijambo ry'Imana. Rero uko kuri kuvuye mu ijambo ry'Imana niko uko kwizera, naho umenga ntibiboneka, naho umenga uri mu madurere, naho umenga uri kurababara, naho umenga bakubwiye ntuzokira, ariko kwizera kuva mu ijambo ry'Imana kumbwira yuko ahubwo wakize. Rero wewe uhitamwo kwizera ibyo abantu bakubarira canke ibyo ubonesha amaso, ariko ugahitamwo kwizera ijambo ry'Imana rikubarira. Uko niko kwizera gukiza. Ibindi byose mango, ibindi byose woshira ku mutima byo guhinduka, mugabo kwizera kuzima nuko kwizera dusanga mu ijambo ry'Imana. Kwizera ko guhagaze kuri Imana yakubariye, kwizera guhagaze kuri ico kwijambo ry'Imana, mu isezerano iby'Imana yaguhaye mu ijambo ryayo, kuko Imana yacu ntibesha. Ibitabonwa byinshi turavyizera, mugabo mwanya bikabumenga ntibiboneka. Tukizera iby'Imana bayatubwiye dushobora kuzoba muri kazoza, rimwe bivanye n'ibyo tubonesha amaso uyu mwanya, canke n'ibyo abandi abantu bashaka kuba babona uyu mwanya, barashaka kuduca intege. Cyangwa ubwanje nkashobora kubibwira ati ibintu byokunda bivanye n'uko ndiko ndabisha amaso. Mugabo ngaha abatubwiye ngo uko kwizera ibitabonwa, uko kwizera niko kuca kubimenyesha ko ari ivy'ukuri. Nubwo ntaba ndabibona, biba ari ivy'ukuri, biba ari bizima, biba ari ivy'ukuri. Igihe kigeze urabitambukiramwo, kuko Imana iteramira icyo yavuze, iteramira ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Rero ugomba kugira ukwizera rero kuzima, kwizera gushaka kugukiza, nuguhitamwo kwizera ico cyose Imana yakubwiye, guhitamwo ijambo ry'Imana ukaryizera, guhitamwo ico Imana ivuga. Ngaha mvuga ngo mu ijambo ry'Imana dusanga kandi ngaha mu Baheburayo igice c'icumi umurongo wa 39 guhera ku 38 hatubwira ngo hatubwira yuko umugororotsi havuga ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Umugororotsi, umuntu w'Imana, anuvuga ngo azobeshwaho no kwizera, azobeshwaho n'ijambo ry'Imana, azobeshwaho n'ivy'Imana imubariye, kuko ahisemwo kubeshwaho no kubakira ubuzima bwiwe mu byo yumva handi, mu byo agenda arabona canke agira iki. Umugororotsi, muntu w'Imana canke umuntu wanuvuga ngo uwo ari we wese ahisemwo ubuzima butunganye, ntashobora kurengana canke ngo ashike kure atahisemwo kugendera mu kwizera, mu guhagarara mu vy'Imana uko Imana iba yamubariye. Rero mu gihe adahisemwo guhagarara canke no kugenda ubuzima nk'ubw'Imana iba yamubariye, no kuvuga ngo aho ubuzima bwiwe buba bugize ingorane. Ku 39 navuga ngo ariko tweho ntituri mu biyonjorora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Nuvuga ngo uwe wahitamwo kubandanya muko kwizera mu Imana iba yamubariye, kuko yiyonjoroye arabona yuko yoca apfa. Kandi no kuvuga ngo umuntu ahisemwo kwibeshaho uko agomba, uko ashaka, ubuzima bwiwe buca bwononekara. Usomye ngaha muri Ntuzenya muri Matayo igice ca 12 ku murongo wa 35 hatubwira ngo Matayo 3:12 guhera mu 33 avuga ngo umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. No kuvuga ngo iyo umaze kugira kwizera canke kuba ufise ico Imana yakubariye, nutinya kuvuga ico ejo uzoburi, kuko hajya ico umuntu azoba arejo kinuvuga ngo kifitaniye ubusabane n'amajambo umuntu avuga uno munsi. Aha rero batubwiye ngo umunyangeso, nuvuga ngo umuntu afise itunga ribi, ngaha batubwiye ngo umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiwe ryiza,
ariko umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. Itunga ry'umuntu n'amajambo avuga, n'amajambo ari muri we, nukuri kandi aya majambo agenda asa nivyo yakiriye, nukuri abafise canke ari ivyo byose bivanye naho yakuye, isoko yaho yakuye amakuru. Ivyo biri muri we swate nitunga ribi afise canke nitunga ryiza afise. Kuko aya majambo tuvuga bivuga ngo iyo tuvuze ikintu tukakideklara nico ejo kizohinduka ubuzima bwacu. Usomye kandi mu imigani 23:7 gice ca mbere cy'uwo murongo havuga ngo kuko uyumvira ngo ari kwari uko umuntu yiyumvira niko abameze. Wowe uko wiyumvira wewe burya niyo realite yawe. Wiyumvira ko atacu uzovamo, wiyumvira yuko ubuzima bwawe bugiye kononekara, wiyumvira uko wiyumvira niko umeze nyene, niyo realite yawe. Nta gitangaza, nta kinyuranye muri kazoza kizoba ngo uzoburi kiri differa canke gitandukanye n'ukuri kuravuga uno munsi, n'amajambo uri kuravuga uno munsi. Kuko uko wiyumvira niko umuntu avuga, ivyumviro vyawe nivyo wongera ugasohora. Nico gituma ijambo ry'Imana muri Kolosai tubwira ngo tugire ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe. Kuko ijambo ry'Imana rimaze kugwira muri twebwe, dusanga turiko turavuga ico Imana ivuga, dusanga turiko turavuga amasezerano y'Imana idufiseko, dusanga turiko turavuga ico Imana ivuga. Nubwo twako turaca mu buzima bugoye, mu buzima butandukanye, tuba dufise ivy'Imana iba yaravuze, nuvuga ngo bituremesha, bitwereka ubuzima bw'ukuri. Kuko ubuzima bw'ukuri nikijya Imana yavuganye nawe, nikijya nuvuga ngo nirijya jambo ry'Imana, nuvuga ngo nikijya Imana yavuganye nawe, hama nawe ukagishira muri wewe. Umaze kugishira muri wewe kikinjira mutima wawe, nico wiyumvirako kandi nico usanga uri kuratura. Kandi biri tubwiye ngo n'ijambo risuniswe n'impwemo Imana izoritubaza kuri wa munsi. Iryo kenshi abantu barihenda ngo yango rijya jambo ngo ryapfuye kuza giturumbuka. Nta jambo na rimwe rishaka kuza giturumbuka, kuko nk'akarorero nka jewe nta gishinwa nzi. Naho no gangabuka gute ntabwo no kwigira ngangabuka igishinwa, kuko mu butunzi bwanje bw'amajambo fise nta gishinwa kindimo. Rero naho no vuga ngo ndagangabuka gute, naho no rota, naho byogenda gute, nta gishinwa no kwigira gituntubuka muri jewe. Kijya rero kirinda gituntuma ajya amajambo avuga atuntumuka muri jewe, avugwa muri jewe, ansohora naho yoza inconscient ntabiteguye. Nuvuga ngo ni stock, niyo stock mfise. Ikintu cyose kiva mu itunga fise ari giza, mvuga amajambo nyimba mfise amajambo meza, nuvuga ngo ni itunga giza. Kuko aya majambo meza niyo azoba reyerejo, nibwo zora ubuzima bwanjejo bwakazoza. Mfise itunga ribi, mfise ni ayo, nuvuga ngo ayo niyo azoba ubuzima bwanje. Rero nakuje kubwira ati hitamugira ukwizera kuzima, wizere ico Imana ivuga, usome ijambo ry'Imana, urabe ivy'Imana, amasezerano Imana yaguhaye. Ayo masezerano iti byose Imana ivuga aba ari byo uhagararako. Navyo Imana yabwiye Yosuwa, ambwiye ati ibiri muri ico gitabo ubirimbure ku murango no mwijoro, niho ibyawe bizogenda neza. Rero ugomba ko ibyawe bigenda neza, ntugendere ku vyumviro vy'abandi, ntugendere ku vyumviro vyawe, gendera ku vyumviro vy'ijambo ry'Imana, gendera ku vyumviro vy'Imana ivugana nawe, vy'Imana ivugana nawe. Itunga ryawe ribe itunga ry'amajambo kura mu ijambo ry'Imana. Rero mvuga ngo muri make nawe uzobigerageza mu buzima bwawe. Kenshi muri kahise uko wagiye wiyaturaka amajambo, uko wagiye uvuga amajambo kanaka, wabiteguye utabiteguye, uza gusanga uno munsi ivyo wavuga, ivyo waguma ushira ku mutima ukabivuga, uza gusanga uno munsi ari byo uri kuragenderamo utazi n'ukuntu vyagenze. Mutwurdire yuko nangwa ngo umuntu wese nahitemwo kuvuga amajambo meza. N'abavyeyi nuvuga ngo kenshi usanga umuntu ashavuye gusanga ariko aratura amajambo bibi ku mwana wiwe, nuvuga ngo uburi kuramwica, kuko ayo majambo uvuga wamaze gusohora ijambo yo rigiye riragira ubuzima, riragenda eje muri kazoza rikazohinduka reyerema ico wavuze kikaba kizima. Rero wohitamo kuvuga amajambo meza, n'abana bawe n'umugenzi wawe n'uwari we wese wohitamwo kuvuga amajambo meza. Ko ayo majambo uvuga ararema, ayo majambo uvuga ejo azoba anuvuga ngo ariyo yabaye ubuzima, yabaye ubuzima bwacu, canke yabaye ico wayitumberejeko.
rero nuvuga ngo niyo mpamvu twahisemo kuvuga ngo iki kiganiro kari ukwizera gukiza. Navuze yuko kwizera umuntu wese arafise ukwizera. Nyimba ugendera mu modoka nuko wizeye itaza kugira accident, urara mu nzu nuko wizeye ko inzu itakugwako, nukwizera nyene ko nyene kuri mu muntu muri Imana yamuhaye kwizera. Rero mu kwizera Imana yaguhaye hita mu kwizera gukiza, ariko kwizera uhagaze ku Imana yavuganye nawe, kuko muri inosi ubwanje ivyumviro vyanje vyompenda, ivyumviro nkura handi bitandukanye vyompenda, ariko ivyumviro bidahendana canke bitatuma ntogira ikibazo, ntokekeranyako n'ivyumviro n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, rivuye mu ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire, murakoze kumviriza ijambo ry'Imana. Amina.